online. Ndabaramukije bakunzi imese y'ibiganiro bica kuri Cool Bros TV. Ni Bros Activity tugarutse n'abandi batumire bashasha. Kuri micro muri kumwe na Merveille Kundimana, ndi kumwe na mugenzi wanje, reka ndamureke yidondore niwe tuzakorana ikiganiro kuri no munsi. Izina ryanje ni Urukundo Bera, uko musanzwe mubizi twari twaranahebanye nkaba ngarutse mu kiganiro ca Bros Activity, turi kumwe n'abandi bagenzi banje, turi kumwe n'undi Merveille kandi mubona nibyo. Hanizere kumeze neza kuri no munsi tuzakubana neza. N'abarambiye turi kumwe n'abatumire ngaha, ndaza kubaha akanya bidondore batubwire ivyo basanzwe bakora n'ivyo twabatumiyemo. Ndabaramukije. Amahoro cyane. Amahoro. Nitwa bande mushaka kwidondora? Jewe ubwanje nitwa IRADUKUNDA Franck-Bruce, benshi banzi kuri Swallow Bay. Nanje nitwa Kurikirana COOL. Musanzwe mukora iki? Ubuzi dufate nka jewe sinzi nkagotye mugaye. Jewe ubuzi bamwe baranzi ko ndi umekanisye, abandi banzi ko ndi umphotographe, abandi banzi ku bintu byinshi, banzi ko ndi umanke, banzi ko ndi umucineaste, banzi ndimo kwamfise ubuzi bwinshi jewe. Yego. Ndibaza nawe nufise ubuzi bwinshi ngo. Oya musanzwe ndaje ndafise ubuzi bwinshi mugabo icatuzanye ngaha ndibaza tuje kuganira namwe mu kiganiro canyu ibintu vya mannequin. Ego. No musi tuje kuganira kuri ibintu vya mannequin, ntituje mu by'abamekanisye nkuko uyu afise ubundi buzi bwinshi. Ego. Ni agence IYA. Agence IYA. Agence IYA ni ibintu by'ibiki, ni iki agence IYA niki? Nkaje murakoze cyane kwanza kumpa umwanya ngo mvuge IYA icari ico. Agence IYA ni agence ikora ibintu by'imideli. Ibintu by'imideli rero twese imideli turazi ko ari kwambara ibitandukanye n'ivy'abandi, hanyuma twavuga guti no kwambara kabegwa ni imideli ibintu sinzi ko nabisigura yene murakoze. Ntibababeshe yitaputse. Yego. Agence yadukora ibintu by'imideli. Yego. Nibyo nye yabishobora. Okay. IYA sinumvisha ikintu IYA n'ibintu by'ibiki, ni ikintu menga ni gitahuritse IYA mudusigurira. Mu majambo yose mu bisanzwe tugiye mu majambo yose cyo IYA yo bivuga mu. Yego. IYA ni mu majambo yose ni ingoma y'abatare. Ingoma y'abatare. Kweki agence yanyumwa shatse kuyitwa ingoma y'abatare, si ibintu by'ubwami mwe muri ko muragira, ni ibintu by'abamanike. Kweki mwayishatse kuyitwa ingoma y'abatare? Urabona dufate nk'ubonye burya ingoma bisigura ibintu byinshi nka twebwe nk'abarundi. Ingoma urashaka kuvuga ingoma bukaba ari ubwami, cyangwa urashaka kuvuga ati ingoma ari ndiko ndavuga ingoma ryo nyiryo zina ryo nyiri rigaragara ingoma. Ashaka kuvuga ati ingoma je nkumva ubwami, uwundi nawe akavuga ati ingoma, hanyuma uwundi nawe akumva yuko ari zijya ngoma zijya ziwacu bavuze. Numva yuko ingoma twavuze birafise insiguro imwe, ahanini n'ubwami bw'abatare, kuko abatare nabo barabami kandi nabo bantu ugiye kuraba hari abatare, abezi, abaki ngira nawe nyine abambusa. Yego abezi. Numva ko iyo miryango yose umuryango wa mbere watanguye kubaho kandi wari ukomeye gose, kandi watumye Uburundi bwitwa Uburundi niyo w'abatare sesa. Muragisigura twebwe ariko turumva ingoma y'abatare mwacuraguyemo abatare kandi hariho n'abezi, hari hamwe abataga, kuko mwacaguye iryo zina abatare.
n'ubuhe bukomezi bwo burimo muvuze ati twise abatare dushobora kuba tuzokomera muri iya agency mu mideri ya nyene ndumva umenga harimo ikintu kiba cyo gukomera nyene mu batare bisanzwe ingoma y'abatare jese tiko tuvuge abatare ndibaza ku bami ba kera abantu bize ibintu by'akahise ku Burundi barazi ko abatare bari abantu bakoze ibintu bisanzwe bikomeye nk'akaroro kwagura imbibe z'u Burundi abatare hari abantu kandi bashobora kuba bavuga ngo abatare bashobora kuba batoye imbibe z'u Burundi yego rero kubera ubwo bukomezi bwabo twabishimiye kubitirira nka agence yacu niwumva ucumenga urakumiriye aba izindi ngoma kuko umutayise ingoma y'abandi komsa y'abami komsa ukabuvuze abami muri rusange ucumenga ngaho abandi abezi murabakumiriye oya je nshatse dufate ndamufashije gatonya urabona burya ingoma zose ntizinganye ubushobozi nova yuko hari ababa bari faible ego nivyo burya umwami arinze abaho abari umwami nyine cyangwa umupresident arinze abo mu president urumva nova ko aba yaratowe n'Imana ubwa mbere imbere ya byose nova yuko rero bo ugiye kuraba abezi abambutsa abataga gutyo burya ugiye kuraba umenga nta mateka ya gose bafise oya nta mateka ya gose bafise ahubwo gusa abatare barafise amateka kuko ntare rushatsi ntare rugamba hari n'abandi bantare bagiye baraba nuva ko bari abantu bari fo kuko ntare rugamba tuzi turabezi yuko ari we yagize ikiyaguye imbibe z'igihugu hanyuma ntare rushatsi wewe turazi yuko ari we watanguye kure mu Burundi peut-être ngira u Burundi karagarejo k'igihugu kanaga tutazi ego nibe nivyo nyene ngerageje kubutahura neza mushaka kwandika amateka nkayo aba ingoma y'abatare yakoze ouais c'est ça none ariko dafise ikibazo muri iyo intuza ya agence ndabona mwenga mwitade muri abahungu gusa hoba harimo abamanike b'abakobwa canke yego bisanzwe abamanike mudi bahashamo abitsina byose harimo abakobwa harimo abahungu twashobora kuza ngaha turi babiri nk'abantu bakuriye abandi naho harimo abakobwa yego donc ndabaza iya agence yatangujwe nande nidazanye icyumviro cyazanye nande muri agence kugira mu yumvico ico iyo sinzi kare association canke ari groupe nyene yazanywe nande ndayimvire kuvuga cyane mu innovateur ndibaza bo innovateur ni Frank afadikanije na jewe yego nibaza hari ibyo nyene ego muravuze ati ni Frank nawe ariko buri munsi nta munsi uzovuga ati jewe nije mvuze ati iki ni twebwe mwese muhitire muzanije ariko hari umuntu atangura guserura ijambo cenye mwahuye mwese musangiye indoto niko no bivuga muraja hamwe muga hari umuntu yazanye ide aravuga ati kwe ki tutogira aka agence niwe dushaka umuntu rumva ujyu wabitanguye twose yuko ari je kuko nije natanguye kugira ico cyumviro kuko mvuze jemba nkoze dufate nk'ubunye nkaje abasanzwe banzi ngaha nyene muri kano gace nibako siniko ndavuga ati aho no gukubita oya bijya nta mwenda yifitiye wumva nyenda kwinjiramwo nubwo ndi muto nubwo ndi muto numva yuko mvuze mba nkoze ndimo kwa c'est moi innovateur nubwo uyo onye nawe nyine ari umuntu n'umugenzi ndimo kwa numva yuko n'umufrere n'umuvukanyi wanje nubwo tudasangiye ba mama cyangwa ba papa numva ko je no mwanya dukunda kuvuga inkunda kumubwira ati oya twese ni twese twabitanguye nta bintu byo kwigwa avuga ngo urumva ngo niwe ngo sora ngo wenyene ngo niwe ngo Frank wenyene ngo ni wende oya ni twese twabitanguye uko nous sommes des jeunes chômeurs quoi
turabaje babashomeye gusa dushaka kwinova akantu canke occupation izo ziratokipa mepa yuko itwokipa for free itwokipa turonka amayinite. Merci beaucoup. tugire ko tunyarutsa ndashaka umbwire n'izihe ntambamye mukunda guhura nazo akazi kose kagira intambamye mukunda guhura nazo muri ibikorwa byanyu muri agence yanyu n'izindi nk'izihe? intambamye ntiziba mu kazi iyo kazi kurakora juste arabishima hari n'abandi babigaya rero abantu babigaya niyo abandi batazi ibyo ari byo bikurakora badashaka kumenya ibyo ari byo cyane cyane hano duherereye umusanzwe ntibyari bimenyera ibintu by'amanikina y'ubanza ntidushobora kubura intambamyi ishobora kutuzibira mugabo ko twe dufite ico cyatumye tubikora izo ntambamyi ntidushobora kudubuza gukora ibikorwa byacu. Yego tukiraho nyene ubona abantu bo muri imiri nyene mukoreramo bavyakira gute mvise ibi bintu byanyu bavyakira gute? ko nibishasha muri no ntara yacu ya Bubanza ibintu bitari bimenyerewe turabizi no mu ntara muri interview cyambere cyo mufise gusanga hari benshi babigaya n'abandi babishima mbe byari kumbera byiza cyane iyo ndasanga mu harimo n'umukobwa ko kesha abakobwa n'abakunze kubigayira ngira ngo ibyo muba mukora ndabizi bihosanga ari abagenda babikritika nyene none gute niki mubasi muna mukora kuri abo bandi bon hoho muri nabangaye muri benshi abekobwa bangana gute abahungu babangana gute babavyita? Yego turi abantu 200 bararenga ariko intamba dukunda guhura ku bakobwa kubera kenshi abakobwa barakunda kubabwira ngo baje muri bino bintu byacu baje kwiga ingeso mbi ibintu nk'enivyo muganda genda babwire singeso mbi imisanzwe ubifashe nk'akazi n'akazi kibaho kashobora nko gutunga nta ngeso mbi turiko turakora jeno ganda batabwo no kubatumira ahubwo bazaje ari benshi nco nagira mvuge n'igitigiri kandi abakobwa kuri 20 ni 8 abakungu ni 12. Yego abakobwa ntabwo muraba benshi cyane ntabwo araba benshi cyane. Yego abakobwa nigiki hoho basi wofasha ku bakobwa abo bakobwa baba bataratahura icyo bikorwa byanyu mubabwira iki kugire bumve bagize iyo motivation kubaboza muri IYA AGENCY bakumukora n'ibikorwa mu bamukora? Yego musanzwe igikorwa cokogwa nuko bokura basi ubwo mu mutima wabo yuko babaje mu ngeso mbi bakaba bazi ico baje gukora ko baje ku kazi bakabifata kwanza nk'akazi ko bifashe nk'akazi uraba serieuse. Yego ko uje gukina usanga ukwiye ni urakoramo n'ingeso mbi wayo wije muje gufina urasanga ukwiye muri ingeso mbi kuyahandi mugo udakwiye muri agence c'est ça. Ariko ikindi naco vuge ensemble y'abakungu canke abakobwa iki benshi barashobora kuba bojijanye imitima kubera usanga biyumvira ati mbe nihihe opportunité yo birimo muri ivyo bintu by'ubumodo by'ubumanke yo bari yihe ko monde tugezemwo benshi barakunda kwibaza ati ibintu nabije n'amahera dufate nk'unsha mfashije gatonya kuri iyo nyishu nako kuri ico kibazo nuva yuko opportunity yo ntigera ibura. Urabona dufate nk'ubunye meme n'umurozi akubwiye ati mwana ingo ndakwigisha umwuga wo kuroga ndimukwa uri umuntu uzi ubwenge uri umuntu uzi kurondera ubuzima ushaka kugira iki aho nyine muri ubwo burozi bashaka kwakuramo mwagatahe gakomeye cyane kuko urashaka gusanga nk'ubunye haje nk'umugwi kanaka ukina football bwatera umva rero kuko sabafumu deja ahandi uvuga ati ngo ushobora kuba yokora ikintu nk'ico cinjiza nagira n'umufumu arogira nk'abo ba football kuko kenshi urakunda kuvuga ati nta muguda kiza kiretse wo kuroga none umva uroga hari opportunity aronkamo mu binakora nta yaronka agungira n'umufumu abafasha nk'abo dufite ba football. No dimwe naje nuko nihenza ahubwo gusa nta murozi abaho ahubwo bose n'abafumu siko kuko uko ubupfumu dimukwa uvura niwe yongera kandi nakaroga umuganga niwe yongera kandi akaroga
kuko urabona dufate n'abajya ba docteur bajya tusanzwe tuzi babaganga nyine abanyi bavyigiye nyine bavuza imiti y'ikizungu bobo kuno bo biba bimeze barashaka kukuvura cyangwa bakakwica nuva yuko rero tugarutse ku vy'iwacu twako turavuga nuva yuko nta muga n'umwe udakiza mu gihe ufashe n'ingufu nuva ko rero opportunity zihari ni nyinshi cyane ahantu nshatse kuyivuga mu migane mugabo abumva ikirundi baca bumva nyene yuko uko nk'ubari gihe umuntu ashaka kuvuga ati tuzoronka amamiliyoni hanyuma kacuza uyabura eda ivyo co bigenda gute urumva usanga umuntu ariko arafatwa mu mazosi mugabo mu gihe ukora ugakoresha ingufu usanga bariko badusinye n'ivyo bakora usanga bigiye banabikora nabi muri kubera wagiye urababwira ati nzoronka amahera muzogira nteki aho usanga rero kubwo kwishinga bya bindi yumva atamahera akaca abona umunsi wa mbere uwa kabiri kati mbe amahera byageze icyo nashatse kuvuga bega vision yanyu niyi tukamugiye mugikreya iya murafise vision yanyu rero niyo shaka mutubwire ko hanene ko mwari innovateur sinzi yuko nogira ico mvuga kuri vision nuva ko hagombe merci beaucoup kubaza iyo ntuze ico kibazo umva ni kibazo gifise inguvu nuva yuko rero vision iwacu kubera iki mu Burundi hatobaho amakampani akomakomeye akora impuzu nka Gucci canke Balenciaga canke Nike canke Adidas canke nde iyo niyo nyishu yiwanje murakoze oya uratujaniranje ba dufatiye ngaho watubwiye ngo kubera iki mu Burundi ngo hatoba nka company ikora impuzu nka Gucci izindi ariko mwebwe mufise abamanke ego mufise abamanke mugabo uduhaye akarorero kuri Gucci ikora impuzu mugabo mufise abamanke urabona burya tugiye kuraba neza ikampani yayo yose ibaho ngaho kuri nosi ikora ibintu by'imyambaro yaba ibirato canke impuzu canke amakofero nuva yuko sesa irafisa manke babo nuva yuko ivuga ati uno munsi turakeneye go presenta impuzu kanaka twasohoye simpaka ngo bazuze barazicisha mu baririmbye canke mu ba footballer canke mu boxer canke mu bakoya nuva yuko haragira igihe bakavuga ati babantu bacu nibaze turatumire n'abandi batumire benshi bakomakomeye dupresent impuzu iwacu twasohoye no munsi nuva yuko rero niryo hangiro kandi n'indi vision umuntu yari yifuza yuko kuko ikampani ndetse ugira ryoshe ndetse atiryoshe gute nuva yuko urashobora gukura bya bishomeri biri mu ibarabara byahejeje amashuri bikabura akazi ukabitora hanyuma ukagira iki ukabishira ahantu bikakora bikaronka amayinite uwo mwanya ntabakibaye amayinite urashaka kugaburira umuryango abavyeyi bawe umugore abana ikiya kintu cyose ndimo kwa niyo vision twego dufise ariko mugaye Imana idufashije inshallah ego utegekanya kudandaza abamanke bawe gute vuze kudandaza kubamenyekanisha gute abamanke bawe urabona nk'ico kiroroshe gose no mwanya canke uno munsi tugezeko turafise umuvyeyi umwe kandi umuvyeyi adukunda kandi umuvyeyi atatuvyimba gose umuvyeyi rero kandi wewe yama atwama hagufi muga mu gihe natwe tumwamye hagufi sundi nawe ni internet rero naratanguye kwiyumvira Imana niyo naratanguye kwiyumvira ati mbega mbona n'umuntu mbega ari star ukuntu ati mbega ibyo umva muzango internet muga bivana ukuntu uyikoresha cyangwa mu kuntu uyifashe kuko hari umuntu aja dufata nk'akantu kuri Facebook akaja ko nyene kugira yandikire sheri yo ndagukumbuye ndumikira agafoto kawe ishira jeme kuri ntuze mugabo
mbwa mu byangingo bijyanye ahanini abazungu nibo bazi icari cyo internet nayo mpamvu abazungu baturusha gutera imbere cyane gose gusumvya twebwe ko twe tubikora nuva yuko rero ukuntu umuntu yomenyekanisha d'abord etape ya mbere kuko urabona nkuno mwanya turashobora kuba tudafise aba sponsors haba mu kudushonirizo nako mu kudufasha ukuntu twoshona izo mpuzu haba mu kuntu bogira haba mu kudufata haba mu kugira ama evenement haba mu kugira iki mugabo tukavuga tuti uno mwanya nta yindi shwa tubona imbere n'inyuma ni ukoresha internet hanyuma twironderera ababaye nuva yuko rero twebwe kubamenyekanisha abamanke banje naje ubwanje ndimo mu kwimenyekanisha kuko naje kabiri umenga kararyoshe kandi hari n'ikindi kibazo mfise muri manke je kenshi nkunze kuvumenga abantu bajamo mu bintu by'ubumodo n'abantu bangana kugira nkawe ariko ku bakobwa simvuze nkawe ku bakobwa ku bahungu ntibazangira ni babeshye ngari cyangwa ngira nuri umupende tutibesha ndashaka kumenya nizihe size zija n'abantu baba bangana gute bashobora kuvuga ati kugira ndashobora kuba no kumva ati je nukundi yanse kukunyene ngana ndibaza je sinojamo nubwo noraza umuntu yoza wibyo by'umodo umumanke abangana gute fatira kuki imyaka mbena n'abamama barashobora kuza muri agence yanyu ibintu nk'ibyo nyene okay nuze ya mankina ku mubiri w'umuntu bisaba bikomvuga bibaza hari intuze zitatu wonze nibiza ko kokonda ngiro kangana na Messi raba yabitahuye yego n'ingoga niyo ama unyaho ugereranye bisaba ko umubiri wawe yamvuga uryo umubiri wawe ugira antretse nyene ukagererana neza ufise inguvu yego haba uvyibushe naho ubyibuhe reyo bien ubyibuhe bien pana ngura byibushe bukebu yego kwerekana ku buryo nawe undangana nawe ashobora kumva yego kubera ko uri kudanaza impunzu udanaza aba haba byibushe habagereranye harabonze yego tugira ko turangiza niki umuntu abakeneye ashaka kwinjira muri agence yanyu musabiki muca mugira ko mutubwirana naho mukorera naho tubasanga urabona mzangingo ico dusaba nitwovuga yuko ari amahera cyane oya kuko kwanza n'amahera kwanza ntanakenewe ahubwo hakenewe kugira iki iterambere niko twovuga hanyuma umuntu harakenewe yuko icambere cyo haza abantu bize canke baciga mugabo bari guhera mu 11 kuduga kuko niyo abantu bomwe bafise mva ko mukumiriye hari abantu mukumiriye n'abari kwishuri bavyati hari bari kwishuri ariko ari usanga abavyeyi babo kenshi batubemereye usanga bavuga ati harimo gusamara sisiko kuko harimo gusamara canke none canke ego muremereye abo banyeshure bakiciga kuzamo none bobo muca mubafatira umwanya wajya ari ku buryo bobo abavyeyi batashobora kuvuga ati birabasamajije nagire ko atubwira amasaha bakore ko ijya ari misi le jeudi dimanche nuva ko twegwa imisi yose twama dufise nuva ko babanyeshure twako turavuga dufatiye mu ntara turimo burya mu ntara turimo amashure yose arakunda gutanga umunsi waje ugiye kuraba umunsi wa jeudi umengana umunsi woroshe cyane ku banyeshure nuva yuko rero 15 ko bose batashe bafunguye abagize iki nuva ko baragira iki baraza tugakora nuva ko ni 15 dimanche hamwe na 15 jeudi hanyuma n'ikindi kintu kijyanye nako ndababwira ko nitwokoresha umuntu ari muri amashuri ajyanye matomato za primaire canke ay'intango nuva yuko icambere coco
hariho imyaka bo babafise iyo myaka rero yoyo rero bobo ntaba barabona ico baje gukora numva ko nubwo basigurira uhera kubasiguriye bigaherera hiyo nyene numva umuntu ayivuga uko nyene kubera mu misi dutanguye burya nta kwezi ho bari nk'ukwezi n'indwi nka zingahe mugabo gusa twarabonye yuko abanyeshuri canke abana bo muri iyo myaka usanga batugora gose ugeza ya tubabwira toki ati mwebwe mwarakoze cyane kuza ni musohoke umva nova ko bobo baza kubwaga kuko rero umuntu abona icari cyo ubuzima niwo guhera nko mu 11 mugabo si bose mugabo mu 11 omwe abatangwe kuzara avuga ati no musi ndumva isoni zo kuja gusamama agakotex ndumva isoni zo kuja gusamama iboka canke iki amayinite gucyonye akavuga ati jewe reka mfumasi nanje ndondera inzira ziwanje ndimo kwa niho rero vyoroha rero abantu be nawe yuko dukorana rero nova yuko waho nuwo hadusa n'umuntu aho yo dusanga ni kwa Rouge Bubanza no mwanyene niho dusa nabagikorera mugabo le numéro ni 75 746 322 iyo nyina kwa no kuri WhatsApp hanyuma twebwe dukora ku mbuga zose zishoboka Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn niyo ma réseaux sociaux akomeye nga kuri nosi ashobora gukorerwako yose username ico bita node utilisateur ni @IYA AGENCY just bifatanye numva ni IYA AGENCY ni IYA AGENCY hose ugirandika gutyo onye iya ni mu kirundi ukonyene ni ingoma y'abatare IYA ukonyene niko vyandikwa CIA ni IYA agency ego ndabashimire cyane Frank kuva muri IYA agency nuko nazo turabashimiye gose nakoze cyane kutwitaba cyane gose agombe namwe mwakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro ndagushimire nawe goti wakoze cyane merci beaucoup namwe kudutumira shimire na Bera Rukundo yabanye nanje mu kiganiro cyose ndera ko tuzosubira guhura mu kiganiro Bera tuzosubira neza cyane ndabashimire mwese mwafashe umwanya wo kutukurikirana ndabibutsa kubandanya mu kora subscribe kuri chaîne ya ICBTV mubandanye muduha inguvu basha tuzikuri wanyu inguvu ndabakunda cyane bye tuzosubira mu kindi kiganiro ciao